Singwara Malaria ubwa mbere naho narayisezeye we ntugwara malaria oya narayisezeye mugabo ye numvise nk'ubu simeregwe ndamerewe nabi mu nda incafungura nkanwa icayi kinyoza mu nda nk'ubu nariye nk'imicafu bikayinyoza mu nda urumva yuko ifungurwa zanje niwo muti wanje ngaha turafise umuti witwa anti-grippe uyu muti witwa anti-grippe uravura ikintu cyose kijanye na grippe yaba amasinusite yaba kubabushe mu mazuru kumererwa nabi ku mubiri donc système immunitaire yawe iyo ugwaye grippe urumva kuri affaibli urumva ko atanguvu ugira rero iyo anti-grippe irahari kugira muyifate kandi mumere neza abakozi bacu ntibigeze bagwara corona abatugendera ntibigeze bagwara corona hanyuma n'abagwaye corona baravuwe turafise amatizane menshi yoza mu mubiri kandi akingishano burya hari igihe abantu baba bariye ibintu by'ibicafu mugabo ntibace bapfa uko umwansi yashaka kumugira abarundi tubifuriza kugira amagara meza kugira amagara meza kandi bakoresheje ivyo Imana yaremye no kuvuga imfungurwa nziza imfungurwa zifitiye akamaro umubiri imfungurwa zubaka umubiri kandi n'ingaburo nziza. Hello bakunzi ba Yaga TV, this is Mr. Vibe. So uyu munsi nashimye ko tugenda kuri terrain basaza kuri terrain. Let's go. Uyu munsi rero tugiye mu bintu biboneka yuko ari ibintu bifisa akamaro ku gihugu cacu. Murabona yuko ni pancarte yanditse ko Karire products officine n'ibindi muraza kubitahura mwebwe mudukurikirane ariko ni muri yambona kazoza 2040 60 kano kanya iyo turiko turagendera bano bantu tuba twifuza kwerekana ibikorwa byabo twongere twerekane n'ishusho nziza y'igihugu mbega nibihe bintu bigezweho ku gihugu cacu basaza nabazanye n'indi vibe midasanzwe mugumane natwe. Yes bakunzi ba Yaga TV twamaze kwinjira muri ca kibanza muraza kuhabona ni kibanza giteye igomwe ni kibanza atahandi uzogisanga ni kibanza kirimo imiti kama ni kibanza kirimo ubwoko bwose bw'ifungurwa. Let's go. Yes murabona yuko twamaze kwinjira turahuye n'umuvyeyi reka banze ndamuramutse amahoro muvyeyi amahoro mukomeye yego cyane twebwe rero twarahumvise hano hantu nashikanwe hano n'umugenzi arahanyereka ati hano hantu uhinjiye wowe gusura tangara bivanye n'ibihari nanje avuga ati nkumumenyesha makuru ndakeneye kuvyibonera mbega ibi bintu bavuga koko birahari canke n'amajambo. Karibu muri Karire product officine Karire product ni shirahamwe ni entreprise yatangujwe yabaye yashizwe ahabonana n'ishirahamwe yitwa Asisi Asisi nawe yajiva hanze hanyuma mugabo Karire product ni entreprise y'u Burundi. Kubera iki Karire? Karire rivuye kuri muri Karire Kinyana izina ryanje nitwa Jeanette Karire Kinyana ego hanyuma nabo dukorana bashatse yuko izina ibyo tuhingura imigambi twari tuzanye rifata iryo zina Karire hanyuma products kubyo duhingura byose bisigura ko duhuye n'umuntu adasanzwe iri zina ndarizi no mu ndirimbo y'umuririmbyi adasanzwe bitangabore wose avuze iki kuri mwebwe turubakanye none waducishiriza oya nta wiririmba muri kano kanya twashitse tukeneye kumenya muri Karire product nibihe birimwo nirihe hangiro ryanyu mbega mwipfuza gushika kuki nikihe mwipfuriza abarundi tubifuriza kugira amagara meza kugira amagara meza kandi bakoresheje ivyo Imana yaremye no kuvuga imfungurwa nziza imfungurwa zifitiye akamaro umubiri
imfungurwa zubaka umubiri kandi zubura umubiri hanyuma n'ingaburo nziza. Nahevye isukari haheze nk'imyaka 25. Isukari y'ukunwa, amata, ibiyeri hose nigeze ndaba na ibintu amavuta ntayo ndayarya ndaririye mu yindi aho ndabisanze. Ariko nawe uje rero n'agasukari uje kugatubuza. Ego umuntu akuze isukari, amavuta, amata, ibintu biremereye ntibikenewe. Uvuze umuntu akuze ni guhera ku myaka ingahe? Guhera ku myaka 35 utangura kubona yuko wahejeje gukura. Nimba warahejeje gukura ututangura gusaza. Rero kugira ntuce usaza n'ingoga ni vyiza yuko usaza buhoro buhoro. Rero bikenewe yuko amaserire yo mu mubiri yiyubura, kandi burya abantu benshi bicwa n'umucafu wo mu mubiri. Umucafu wo mu mubiri rero ubaye mwinshi ugaca uzivya imihora y'amaraso, uzivya buhoro buhoro imitsi, ugaca usanga rero amaraso ntariko aratembera neza, ugasanga rero ubusaza buriko buraza. None ndiko ndumva Karire, ibi bintu waravyigiye canke n'impano? Ntushobora kubijamwo gutyo nyene. Oya. Kubera ibi naho dukoresha ivyatsi kama si ivy'ikirundi gusa, nivyo bita naturopathy canke phytotherapy canke nukuvuga aromatherapy, nukuvuga canke dietetique n'amascience ni ivyigwa muhuriza hamwe, ni ivyigwa bija hamwe bivuye ku vyo umuntu akeneye kandi bitandukanye n'ibihingurwa. Ariko Karire product imaze igihe kingana gute? Imyaka 10 iriko irahera. Ego hari aho twahora turi muri Rohero ya kabiri kuri Avenue Mugamba, ubu twarimukiye kuri Avenue Kayanza nimero 16 Avenue Kayanza ni muri quartier Inesese. Je ndabona rero ibintu ngaha biri nyuma yaho guhera kuri ubwo buboro. Ivyo ni biki biri mu ubwo bucupa? Aya musanzwe turahingura ivyo imizi, amababi, ibibuto turabihinguramwe amavuta. Aya rero n'amavuta duhingura yo gukora mu mishatsi ava mu bivurahinda, nivyo jatrofa. Harimo n'abava muri castor oil, no kuvuga ricin, kuvuga ibibonobono. Ego hariho n'ayava ricin, hari na jatrofa, muringa, nime, mwarbaine. Ayo n'amavuta yose dukoresha. Atari ivyo rero turakoresha n'amavuta avuye mu mikaratusi, amawiri corporel, ayo kwiyoza mwijoro. Iyo wiyoze mu mwijoro urashobora gukoresha ukagira kugira ugaca wihanagura kugira ubucafu bwose bwo ku mutaga bwose buveho, hanyuma uryame neza umubiri usubire gutekana. Ego turafise nkayo, turafise amavuta, turafise n'amantiride abuza iminkanyanya, abuza nk'iminkanyanya, pour le gommage toujours. Turafise amawiri corporel. Rero ngaha turafise huile de massage, turafise amawiri de massage, turafise bamwe bamasa abantu bakaza bakabashora. Ego mugabo atari massage isanzwe, ni massage ica yinjira mu mubiri imitsi ikazibuka. Burya n'ubuye. Ego iyo ni ntuzenya ya cosmetique n'ama desinfectant ariko ndavuga ibi vyo gukoropa n'amasabuni yo kwiyoga. Turafise n'amasabuni yo kwiyoga. Rero turafise na gamme niniya kandi ihambaye y'ingaburo y'amatizani. Dutangurire tuvuge ikintu abantu benshi bazi, umubirizi, icanda, centre asiatica, isazura. Urabona nka mundaheza niyo twaracanze amatizane menshi. Ego kugira abantu boze munda.
bige ku none ivyo babishira mu cayi canke bigenda babikora nk'icayi tuyinwa nk'icayi urafata amazi yashushe hanyuma ugashiramo ego ugakora nk'icayi ugacushira mu iteremusi ukazurihereza ego tukiraho tubwira inimero zanyu kuko jewe ndumva hari abantu barazishashaye muri kano kanya. Inimero yacu ni 71 17 43 80. Hariho umwigeme ko avuga reka tumuyagisha nawe ni Mr Vibe ntagira mbe n'umuganga canke murashaka kutwidondora? Mwiriwe mwaramutse aho bivaye naho muherereye nanje nkaba nitwa Defineyila nkaba nanonosoye igisata c'imiti donc kinubise pharmacie mu gifaransa akaba ari vyo nize nkaba maze plus de 2 mois ntanguye gukorera ngaha anye hama nkaba ndi muri iyi miti mubona ngaha imiti kama avuga imiti naturelle ego mbeko tubona abajene benshi usanga ibintu batavyijukira wowe niko bibona? Bon, ego ntibavyijukira ariko bakwiye kuvyijukira. Bakwiye kuvyijukira kubera ko niyo miti novuga ngo yo muri kazoza. Kandi ikabafasha kuko irya miti dufata kwa muganga irafise ingaruka ku mubiri. Ku banshi baravyumva hari ibintu bitwa ngo ama effets indésirables canke ama effets secondaires. Sister, hariho umuti ushobora kuvuga ati no muti jewe vraiment uwo wihereza hari ico umara ku mubiri cane cane nk'uwavyigiye nk'abinonosoye nuwe muti muri iyo miti yose iraho uvuga ati no tumirira abantu surtout tous les générations? Bon, hariyo nk'ingwara usanga ziri fréquent gasanga izo ngwara zamaze répéter hariyo nk'ikintu ciswe grippe. Grippe wamusanga umuntu ariko aragwara grippe ngaha turafise umuti witwa anti-grippe. Uyu muti witwa anti-grippe uravura ikintu cyose kijanye na grippe yaba amasinusite yaba kubabushe mu mazuru kumererwa nabi ku mubiri donc système immunitaire yawe iyo ugwaye grippe urumva kuri affaibli urumva ko atanguvu ugira rero iyo anti-grippe irahari kugira muyifate kandi mumere neza hari n'indi bavye yitwa mundaheza kenshi bivaye n'ivyo turya n'ivyo dukonsoma kugira ko umuntu uzawe wumva ngo uruzuye munda ngo wagumiwe munda uyo muti cukora uraza koza munda ukamera neza hari n'undi muti tuvuga ngo twega abantu dushaka kugabanuka dushaka konda witwa finesse santé. Iyo finesse santé ku bantu bari banini canke bafise ibiro bitabereye n'ingene bangana uyo muti urabafasha mu kugabanuka muga bien sûr bafise atarinze kuduga imisozi ngo rekagira amasiporo ijya nane n'ingendo ufata umva ntushobora gufata ibico wizera ko bica vyikorora hari n'ibintu uco ufata bivaye n'ingene ufungura iyo sport ntishobora kubura kugira unonoke ube ushobore kumeze neza. N'ubu ndacabaza umuntu araza kugura gusa canke muramuha n'impanuro zo ko ntawo konsoma? Turamuha n'impanuro z'ingene nawo konsoma deja unawuguze kenshi haba hariko etiquette. Etiquette ibiriko mode d'emploi ibiriko n'ama indication vyose iyo zo nita medical bavuga indication mode d'emploi ingene bayikoresha n'imyaka y'abantu bawufata rero ngaha biriko wowe uratubaza na numero ziba ziriko mugihe wowe wumva ko utobimenya turabikubwira ariko nta kintu kimwe kigoye nawe wowe ufata kandi bitakugoye. Sister reka ndagushimira. Ego ndagushimira. Yes, ubu rero tugeze hanze nibihe bishasha vyaho? Muri Karire Products l'officine hariho restaurant l'officine. L'officine no kuvuga yuko tugira cuisine naturelle kandi turya mu buryo dufungura duteka mu buryo ivyo turiye bitatugwaza ahubwo bidukiza. D'abord murabona ingene tubiteka mu nkono z'ikirundi kubera izo n'imbabura z'ikirundi nyene izo ni nk'ifuru ni nk'imbabura z'ikirundi. Yego amakara murashiramo nyene ikaka neza kubera iki mutashize imbere gukoresha amasafuriya? Amasafuriya turabizi ko amasafuriya ashobora gutera ama allergie canke turya tuntu twisafuriya ugasanga tugiye turaturya twarabikuriyemwe n'ivyo mugabo bakera barabizi yuko ibumba rivura ibumba riteka neza ibumba ribika ibumba ni ikintu ciza cyane. Mbega turabona inkono ya mbere ya kabiri ya gatatu ni ifungurwa zitandukanye zirimwo hanyuma bishobotse mbere tukanashobora no gufungurira
kwisahani. Yes, rero hajya hari mwiki aho hari mwiki Harimwo intete. Harimwo intete. Yes. Harimwo ubutumbutumbu zingalo. Wow. Zingalo. Anyu urabona ko ari salade n'agasosi kayo. Yeah. Aha anyu harimwo imboga. Imboga twirimira ngaha. Aha legume navuga. Harimwo ibiraya bitekeshejwe bitetse nyene. Aha rero harimwo inyama zirimwo imboga. Inyama y'impene. Turabona yuko harimwo n'ivyicaro hari inyuma by'abantu. No kuvuga umuntu aje ni buffet. Ego, ni buffet umuntu arafata ku isahani. Yeah. Agaca. Aza. Agacaza. Bega ahantu heza. Agaca afungura. Utwo natwo n'udusharizo tuba turi ngaho. Sugusharizo gusa kubera nk'ubu isahani canke akantu nyene umuntu yabamugaburiyemwo arashaka gushira ngaha bashizemwe amakara ivyo kurya bica biguma bishushe. Gaterura ukanyerekera abakunzi banje. Wow. Ivyo kurya bica biguma bishushe. Alors amakara mu yashira muri ako gatobora. Ego, amakara yashira ngaha hanyuma aha gashuha ugacushira agasani kawe ngaha ugasanga nyene ibishyo byo kurya birashusha. Yes, ndabona ibitegwa hano. Ibi bitegwa ni bikigabasha. Nudutegwa dutandukanye. Nk'aka naka basilike, uyu n'umugombe, aka naka menthe, aka naka artemisia. Ego, aka nakandi ka artemisia, aka nakandi ka ubwoko bwa. Ivyo namanda bibona mu ishamba. N'ubwoko bwa epinard abazungu barabirya. Hanyuma ni ama plante atandukanye, aka romarin, ego. Navyo urashobora kuvyihereza umubiri wawe ukamererwa neza. Ego, hari ivyo dukoresha nk'imboga, hari ivyo dukoresha nk'ibirungo, hariho dukoresha nk'ibintu bitandukanye. Wow. Ego. Yes, turacabandanya. Hariho inyuma. Ego, inyuma. Nabonye inkono zitandukanye ahantu hasharije, ahantu ubona ko hari umurima mwiza cyane, naho mwodusigurira bivuze iki muri Karire product? Bivuze ngaha anyi twarateye ibintu bitandukanye turindiriye ko bimera. Hari amatizana atandukanye, bimwe nababwira umugombe, icanda, akazira ruguma, uduplante dutandukanye nyene. Harimwe rero irengarenga nyinshi kugira ntituze turondera imboga kure. Tuzironke ngaha aha nyene. Ego, turafise n'ama curcuma, turafise n'imisoma ngaha. Ego. Uwo habona ari nyuma. Izi nkono rero nizo tubikamwo amatizana. Kandi ni kuva na kera murazi ko inkono nico zikora. Kubika. Rero ngahe ibujumbura ko hashushe. Amatizane yacu kugira gumane ka kanovera. Tuca tuzibika mu nkono. Kubera iki mwahisemo kubika mu nkono? Ubwa mbere na mbere nibwo buryo bubereye bushoboka mu Burundi. Ubwa kabiri nuko dushobora kuba tuzifise kubera hariho abazibumba. Tugaca duhana akazi abazibumba. Birakenewe cyane ko dutanga akazi mu Barundi bacu. Izo zose zabumbiwe mu Burundi kandi abantu bazibumbye mwabahaye amafaranga. Ego cyane, kandi amafaranga atari make. No kuvuga nta mwanya wo kwivura ukundi n'imiti y'ikizungu. Ibi nyene dufungura nivyo bitubera umuti. Singwara malaria ubwa mbere naho. Narayisezeye. We ntugwara malaria? Oya, narayisezeye. Mugabo ye numvise nk'ubu simeregwe ndamerewe nabi mu nda. Inca fungura nkanwa icayi kinyoza mu nda, nk'ubu nariye nk'imicafu bikayinyoza mu nda. Urumva yuko ifungurwa zanje niwo muti wanje. None niki kintu ugiye kwesprika umuntu yumva amenetse umutwe akirukira kugura? Nk'umuntu amenetse umutwe. Nk'umuntu amenetse umutwe. Yes. Ico no muhanura. Hari icatsi bivuga ngo ni gicuncu. Igicuncu ni aspirine. Igicuncu ni aspirine. Tuvuge nk'umuravumba urimwe ama antibiotique menshi. Nukubimenya. Sukufa kwivura. Nukubimenya. Nukumenya ingene icarico ico ufata uyo mwanya uravye ko ufise hypertension cyangwa ufise diabete cyangwa udafise izo ngwara. Ukamenya yuko
amadozi ufata ukamenya ingene ufata iritiro ku munsi iyo ritiro rikora gute sukufa kwivura. Murabona yuko amazi yazindutse ageze kure muvyeyi. Mbega amasaha yo gufungura ni ryari kugira dushobore gutumira abantu kuza hano? Amasaha yo gufungura muri restaurant l'officine bafungura mu gitondo icayi, abashaka kwihereza icayi kandi ico ntitukigurisha. Oya, nitukigurisha kweli. Nubu worengana ari mu gaturuturu. Acaza akifata kanwa itase yiwe kandi iboneka. Atari agatase gatoyi. Ifadika. Hari nico mwateze imana. Ego, akifatira nk'icayi. Hanyuma ashatse rero ivyamwa, ashatse rero amaju, ashatse irigi, ashatse nk'icapati kugira ntarye imikate kubera imikate iruzuzinda. Iruzuzinda. Canke agasupu ko mu gitondo agapotage ivyo byose birafasha cyane. Aho ni mu gitondo. Guhera sangapi? Guhera saa moya. Canke 6:30 arashobora kuza. Saa moya na nusu gushika acagenda ku kazi saa 2. Hanyuma turafise rero ivya saa 6. Ivya saa 6 ni buffet mwayibonye. No ku mugoroba turashobora no kumwokereza agahene aka brochette tukamuha naga salade naga supu nibijanye nivyo oyi. Wow. Ku mugoroba uvuze sangapi? Kuva saa 12 umuntu arashaka gufungura gushika saa 3 y'ijoro. Wow. Waravuzwe ku bintu bijanye no kuvura corona. Yego. Mbega bavuza ishano ko ari ryo rigezweho naryo murarivura? Ishano sinovuga yuko duvura ishano. Mugabo turafise amatizane menshi yoza mu mubiri kandi akinga ishano. Burya hari igihe abantu baba bariye ibintu vy'ubucafu mugabo ntibace bapfa uko umwansi yashaka kumugira. Kubera iki yaciye anwa tizane bigaca bijana navyo canke ibihimba vy'umubiri ama organe akaba ntashikirwe. Ari estoma canke igitigo. Ayo rero n'amatizane ashobora gukinga no gufasha cyane. Ariko kijya gihe wavugwangwa yuko corona nivyo. Corona birazwi yuko dufise amatizane nka Artemisia nk'imikaratusi antigrippe twabahaye. Harimwo amatizane twatanze kugira ntibagware corona ikingire corona. Abakozi bacu ntibigeze bagwara corona, abatugendera ntibigeze bagwara corona, hanyuma n'abagwaye corona benshi baravuwe. Reka ndagushimira. Murakoze.